Ku mpanda umuryango wararahiye urarengwa ko umukenyezi yari yitavye Imana batamuhamba batabanje kumukwa ari kiziga kuko umugabo wiwe atari yamukoye. Naye mu gisirikare ngo kirapanze neza haba mu bigwanisha ndetse n'abasirikare bacu ngo nibitumwa ko mu makungu. Bakunzi banje Imbere magazine tubaramutse twongera tubipfuriza n'ibihe vyiza aho muherereye. Amakuru yacu reka tuyatangurire neza na neza muri komine Isare yahoze ari yitwa Bujumbura Rirare. Ngo buca umukobwa waho agira ubugeni abi wabo bategerezwa kurungikira umukwe amarobe 4 manini cyane ateruwe n'abagabo 4. Ayo marobe ngo aherekezwa n'impene amahero iba yambaye ibitunguru n'amatomati mwizosi. Kandi ababitwaye bategerezwa kugenda bararirimba bavuza amafirimbi maka bashitse ku mukwe. Kubijanye n'inkwano muri ako karere inkwano ziri hagati y'ibihumbi 500 hamwe n'umuriyoni n'ibihumbi 500. Ariko abavyeyi b'abakobwa baridoga ko ayo mafaranga ari make cyane bagereranije n'uburyo bakoresha mu gusohora umukobwa wabo abagiye kubaka. Tukiri mu kibano nyene harabaye imishamirano hagati y'imiryango ibiri mu kaburi ko ku mpanda aho umukenyezi akomoka mu gihugu ca Kongo yapfuye. Umuryango wiwe urarahira urarengwa ko batamuhamba batabanje kumukwa ari kiziga kuko umugabo wiwe atari yamukoye. Imishamirano yari ikomeye ku buryo abasirikare aribo baje kubangurukanya. Vyabaye kuwa 25 ruheshi 2026 mwitongo ry'abapfuye ku mpanda mu ntara ya Bujumbura. Nkuko twavyiganiwe na bamwe mu muryango ngo intandaro ya vyose nuko uwo mukenyezi yaturuka mu gihugu ca Kongo yari yubakanye n'umugabo w'umurundi acapfa ahitanywe n'ingwara, ariko hageze kumushingura umuryango wiwe wari waje kumuherekeza iryanyuma bararahira bararengwa ko badashirako ivu ku wabo batabanje kubona amafaranga y'inkwano nkuko bisanzwe bikorwa mu migenzo yabo. Amakuru yacu reka tuyabandanirize mu rwego rwo kwivuna abansi. Igisirikare cy'u Burundi ngo nibitumwa ko cabaye icambere mu vyo gukoroka ku mitaka kiri mu bihugu vya mbere binabikora. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi Gaspard Baratuza kuwa mbere mu Kakara 2026 aho Burundi bwari bwaramutse buhimbaza imyaka 24 iheze Uburundi buronse ntayo yo kwikukira. Baratuza yamenyesheje ko bamwe bavyigiye hanze y'u Burundi, bamwe ngo babikoreye mu gihugu ca Libya, kandi ngo babaye abambere muri Afrika mu bijanye no gukoroka mu mitaka. Kaba yashimangiye ko Uburundi buza mu bihugu bike bifise abasirikare beza cane, kandi ubu ivyo gukoroka mu mitaka bakaba baratanguye no kuvyigisha mu Burundi. Igitega naho umwigeme w'imyaka 24 yarafiriye mu nzu y'uburaro, bica bituma abakozi babiri bakora muri iyo nzu y'uburaro bahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Uwo mwigeme yaturuka muri komine Nyabihanga intara ya Gitega, akaba yitavye Imana kuwa 24 ruheshi 2026 muri imwe mu nzu z'uburaro ziri muri quartier Shatanye. Amakuru atangwa na bamwe mu begereye iyo nzu y'uburaro avuga ko umwigeme yari yibungenze kandi yari asanzwe ari umunyeshuri, akaba yaje kuburuhukiramwo nk'izindi ngenzi. Ngo umukozi hanyuma atora karanga muntu agira ngo amwandike mu gitabo c'ingenzi. Akamugarukaniye ngo niho yasanze umwigeme atakiri muzima. Ababonye ico kiziga bavuga ko atakintu na kimwe cerekana uko ugo rupfu rwagenze kigaragara ku mubiri w'uwo nyakwigendera. Naye mu magara y'abantu ikibazo c'imiti ikenye mu gihugu kirateye umutima uhagaze abashinga amateka, ariko umushikiranganje wewe yemeza ko iyo miti ubu yabonetse. Ayo makenga abashinga amateka bayashikirije umushikiranganje w'amagara y'abantu kuwa 29 ruheshi 2026 aho umushikiranganje yari umutumire mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ikitibagiwe co ngo nuko kuronka umuganga bigoye, iyo bamuronse naho imiti bakayibura bakaja kuyigurira. Naye umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Fidel Nterabahizi aremanga ko ico kibazo kihari, ariko yibutsa ko mu ntango z'umwaka wa 2026 hari habonetse ibice 60% y'imiti yari ikenewe, ngo nayo 40% yari ibura, ubu irahari gushika ubu. Rero akemanga ko ico kibazo c'imiti ataco acumva.
Basomyi bacu reka amakuru yacu tuyarangirize mu kubamenyesha ko ishirahamwe Sopebu rigiye gushira umutahe mu vyo gucukura ubutare, rikaba rizofashanya n'ishirahamwe Soteb kugira bibe ishirahamwe Sotebu. Ishirahamwe Soteb rizoba rifise umutahe ungana n'ibice 84 kwijana, nayo Sopebu ikaba izoba ifise umutahe ungana n'ibice 16 kwijana. Sotebu iserukira leta nta mafaranga izoshiramwo kuko umutahe wayo ni agataka. Inama shikiranganje yakoranye kuwa 24 Ruheshi 2026 imaze kwihweza integuro yarashigikiye ishingwa ry'iryo shirahamwe. Mu vyo yasavye hakaba harimwo ko hoca hategurwa itegeko yemeza Sopebu gushiramwo umutahe, hanyuma amasezerano hagati ya Sotebu nayo nyene akajaho, ni nayo azotomora neza icumwe wese azoba yazanye nk'umutahe n'ingene inyungu izogaburwa. Aha akaba ariho dusozereye amakuru yacu. Tubashimire mwe mwariko muradukurikirana, twongera tubipfuriza gutera muja imbere mu vyanyu no mu banyu.